Sowa Store murakaza neza iwabo w'amateka nibigezweho ndabasuhuje. Umviriza amateka y'igitabo ca Qur'ani. Qur'ani imaze imyaka 1859 ku isi. Qur'ani ifise ibigabane 114 ivyo bita isura. Qur'ani ifise imirongo 6236. Qur'ani ifise amajambo 7739 bavyita kalimati. Qur'ani igabuye mu migwi 30 arivyo bita ijuzu canke se volume mu rurimi rw'igifaransa. Qur'ani nico gitabo kimaze imyaka myinshi igera ku 1459 itarahindurwamwo na kimwe naho hoba urudome. Professeur Edouard n'umufaransa akaba ajejwe gukosora amakosa y'imyandikire mu bitabo. Yemeza yuko Qur'ani atakosa na rimwe ry'imyandikire rigaragara muri Qur'ani. Sowa Store mugire subscribe hama twikomereze n'amateka ya Qur'ani. Mu kuyasobanura turifashisha igitabo cyo witwa At-Tabari ndetse n'igitabo cyo witwa Abdulfida Ismail ibn Kathir. Qur'ani ivuga abamarayika inshuro 88. Qur'ani ivuga ijambo umugabo inshuro 24, ikavuga n'ijambo umugore inshuro 24 nyene. Qur'ani ifise impapuro amajana 32 ikagira ipaje amajana 64. Nzi abayisilamu hako uyitaburamwo urupapuro ubahitishijemwo kubaca ukuboko bokwemera bagacibwa amaboko hako utabura urupapuro rumwe muri Qur'ani. Qur'ani nkuko ibigaragaza amajambo ayirimwo n'amajambo yavuye kuhoraho yururukanwe n'umumarayika Gaburiyeli. Ikiringo c'imyaka 23 nico kiringo Qur'ani yashoboye kururuka. Yururukiye mu gihugu ca Arabia Saudite mu gisagara citwa Imaka. Qur'ani yahururukiye imyaka igera ku 13, nayo mu gisagara ci Madina mu gihugu ca Arabia Saudite nyene Qur'ani ihururukira imyaka 10. Yose hamwe ni imyaka 23 uhereye ku rupapuro rwa mbere gushika ku rwa nyuma. Qur'ani yari imaze kuzura mu kiringo c'imyaka 23. Qur'ani ikigabane ca 96 nico catanguye kururuka citwa Iqra canke se ugusoma. Qur'ani ivuga izina Nowa inshuro 43. Kagira ikigabane citiriwe Nowa ariwe Nuhu gifise aya canke se imirongo 28. Indome zigize ico kigabane citiriwe Nowa ni indome amajana 953. Qur'ani ivuga Aburahamu ariwe bita Ibrahimu inshuro 69. Qur'ani ivuga Musa ariwe bita Mose inshuro 136. Qur'ani ivuga ijambo Qur'ani muri Qur'ani inshuro 68. Nivyo Qur'ani irivuga ikivuga inshuro 68. Hari ibigabane bigera ku 77 muri Qur'ani bitavuzwemwo ijambo Qur'ani. Hakaba n'ibigabane 37 byavuzwemwo ijambo Qur'ani. Ikigabane kinini muri Qur'ani ni ikigabane ca kabiri bacita Al-Baqara citiriwe inka. Ikigabane gito muri Qur'ani ni ikigabane c'ijana n'umunani bacita Kauthari. Umurongo munini muri Qur'ani ugira amajana 282 mu kigabane ca kabiri. Ufise imisitari 15 ari umurongo umwe. Umurongo uhambaye gusumba iyindi muri Qur'ani ugira amagana 255 mu kigabane ca kabiri nyene ciswe Al-Baqara canke se inka bawita Ayatul Kursi. Qur'ani yahawe intumwa Muhammad. Qur'ani ni kimwe mu bitabo bine vyitwa Al-Kutubu Samawiya. Ivyo bitabo navyo nico bita Taurati, Zaburi, Injili hamwe na Qur'ani nyene bavyita Al-Kutubu Samawiya, ibitabo byavuye ku Mana. Qur'ani ifise amazina y'amatazirano arenga 50. Menshi anavugwa no mu gitabo ca Qur'ani nyene. Muri yo twovuga nk'izina bita Al-Masahafu. Iyo abayisilamu bavuze masahafu baba bashatse kuvuga Qur'ani. Ndetse irindi zina ni Al-Furqan. Al-Furqan baba bavuze Qur'ani nyene. Irindi zina bagita Al-Kitabu. Iyo bavuze Al-Kitabu baba bavuze Qur'ani. Irindi zina bagita An-Nur. Irindi zina bagita Al-Hadith. Irindi zina Qur'ani bagita Al-Haqq. Irindi zina bayita Ashifa'u. Irindi zina Qur'ani bayita Al-Maw'iza. Irindi zina Qur'ani bayita Al-Adl. Irindi zina bakayita Al-Kalam. Irindi zina bakayita At-Tanzil kanayita Al-Majid. Ayo mazina yose hamwe n'ayandi arenga 50 na mazina atazigwa igitabo ca Qur'ani. Qur'ani ijambo bismillah niryo ritangurira buri kigabane ukuyemwo ikigabane c'icenda citwa At-Tauba. Qur'ani nico gitabo abantu benshi bafise mu mutwe ivyo ku bayisilamu bavyita guhifazi. Nta gihugu na kimwe kitarimwo abantu bafise igitabo ca Qur'ani cose uhereye ku rupapuro rwa mbere gushika ku rupapuro rwa nyuma mu mutwe. No mu Burundi bariho benshi bamaze gushira ico gitabo mu mutwe. Ubuzi ikindi gitabo gifatwa ku mutwe cose abantu bakaba bakizi atari igitabo ca Qur'ani. Ngusabe ubanze ukore sabone nimba utarayikora hama twikomereze n'amateka y'igitabo ca Qur'ani.
Korani ifise ikigabane citiriwe Mariya nyina wa Yesu, ni ikigabane ca 19 muri Korani. Nta wundi mugore yigeze avugwa mu izina atari Mariya nyina wa Yesu, niwe mugore yavuzwe wenyine. Korani yemeza ko Imana ariyo ifise inshingano zo kuyirinda, ivyo bikagaragara muri Korani nyene ikigabane ca 15 ku murongo w'icenda. Korani iyo iriko irasomwa abumviriza bisaba ko bacereza bagatekereza maze bakayumviriza banumye atanumwe ariko aravuga, ico gihe baca baronka imihezagiro. Ivyo byanditse muri Korani ikigabane c'indwi ku murongo wa 204. Korani mu kuyisoma ubanza kuvuga uti ndasavye Imana indinde shetani we ruvumwa yavumwe n'Imana. Ivyo bigaragara muri Korani ikigabane ca 16 ku murongo wa 98. Niyo mpamvu abavuga yuko Korani ari igitabo c'amashetani no gucyoza ico gitabo ndetse n'abagikoresha, kubera yuko umwisilamu mu gusoma Korani abanza kuvuga ati ndikinze ku Mana indinde shetani wewe ruvumwa. Gute Korani coba ari igitabo c'amashitani canke ca shetani maze abagisoma bakabanza kuvuma shetani? Ivyo bigaragara muri ico gitabo nyene kigabane ca 16 ku murongo wa 98. Ndagusabe ubanze ukore subscribe nyimba utarayikora. Korani ikigabane ca 2 ku murongo wa 2 havuga ko Korani ari igitabo kitagira amakenga. Korani ifise ibigabane bimwe bimwe vyitiriwe inyamaswa, ibikoko nk'inka, igitangurirwa, inzuki, inkuba, ubunyegeri. Wo kwibaza ati ni kubera iki bimwe mu bigabane vya Korani vyitiriwe inyamaswa, ibikoko nk'ikigabane ca 2 citiriwe inka? Imbere yuko ndagusobanurira impamvu, ndagusabe ubanze ukore sabone hama twikomereze n'amateka. Umviriza impamvu. Ibigabane 114 byose bigize igitabo ca Korani byahawe amazina bitewe n'inkuru iba iri muri ico kigabane. Akarorero ikigabane ca 2 citiriwe inka Al-Baqara kubera inkuru ivugwa muri ico kigabane ca 2 ku murongo wa 67. Nivyo wavyumvishije neza. Ugomba kumenya impamvu ikigabane ca 2 citiriwe inka, usoma umurongo wa 67 havuga inkuru y'umutama umwe wo mu gihe c'intwa y'Imana Mose canke se Musa nkuko abayisilamu bamwita. Uwo mutama yari umutama atavyaye ariko akabageze mu zabukuru. Uwo mutama acatora umwana atagira abavyeyi, aramurera aramukunda, ndetse uwo mutama aca yifuza yuko uwo mwana ariwe azoragwa imitungo yiwe yose. Maze wa mutama aramurera aramukunda, ariko uwo mutama akaba yari umuhegwe, akaba yari afise amafaranga menshi cyane, amazu, imirima, inka, ingamiya, intama n'impene ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ubwo rero uwo mutama nta wundi muntu wo gutorana ivyo bintu atari uwo mwana yari yarareze, kubera ko uwo mutama ntabwo yari yaravyaye nta n'umugore yari afise. Uwo mutama rero amaze gukura akagera mu zabukuru byarase yuko apfa. Uwo mutama amara imyaka myinshi, mugabo wa mwana yarera abo umwana akunda maronko, yifuza yuko wa mutama yopfa kugira ngo wa mwana yitoranire ibisigi by'uwo mutama. Icagiye gukurikira nuko wa mutama uko umwaka wahera wa musore yararindira yuko yopfa bikanga, uwundi mwaka ugahera akarindira yuko apfa bikanga. Wa musore yaje gufata ingingo mu mutima, aravuga ati kuyu mutama yase gupfa kugira ngo nitorere amatungo yiwe, reka ndamunige ndamugandagure ndamwambura ubuzima hanyuma nshikire amatungo yiwe. Maze wa musore apima mwijoro afata wa mutama aramuniga, amaze kumuniga amwuriza igitwazi ifarasi camujana inyuma y'igisagara. Amujanye inyuma y'igisagara aca mutayo aca aritahira. Abantu mu gitondo babonye ikiziga bararondera uwo muntu wariwe, bacamenya ko ari wa mutama. Barabaza ati none uyu muntu yishwe nabande ko yari umutama dukunda kandi twemera, yishwe nande? Baravuga ati ntabwo biherera ngaha, harabitohoza mpaka tumenye abamwishe. Barakoze iperereza barayoberwa kumenya uwamwishe. Niko kugenda kurondera intwa y'Imana Mose, baramubwira ati wewe Mose uvuga yuko uvugana n'Imana, kuvuga rero yuko uvugana n'Imana tubarize iyo Mana, twebwe twayobewe umuntu yagandaguye uyu mutama. Wewe rero kuvugana n'Imana, iyo Mana yawe ukatubwira ko izi byose, yabuye tubarize ninde yagandaguye uyu mutama kugira ngo natwe tumuvunize umuheto. Mose ntiyatebeje, yaciye yirukanga ku musozi yavuganira ko n'Imana, maze abwira Imana ati Mana barira umuntu yishujya mutama kugira ndamubabwire kuko nico bansavye. Maze Imana ibwira Mose ati genda barire abo bantu b'Abisirayeli kugira ngo bamenye umuntu yishe ujya mutama, nibafate mu nka zujya mutama, inka nini, maze bayica umuzenga. Nibamara kwica umuzenga baci bagenda bafate uwo muzenga bawukubite ikiziga cujya mutama, aza guca hembuka, maze aca babwira uwamugandaguye uwariwe. Inyuma yo kumubabwira aza guca gusubira guhwera, amaze kubabwira uwamukubise aramwambura amwaka ubuzima. Uko niko vyagenze. Mu nyuma Mose yarabibabwiye banka kuvyemera, mugabo baraharira agaharira kadasanzwe, batangura kwihinguza bavuga bati
ati tubwire mbega iyo nka ko tubona inka zinini atunze ari nyinshi ubundi turabaga inka imeze gute. Mose asubira ku Mana, Imana ibagenekereza iyo nka ukuntu imeze ukwisa n'ingene itunganije. Mu nyuma baragondojwe baremera bafata ya nka barayibaga, bamaze kuyibaga bayica umuzenga, maze bayiciye umuzenga baragenda bakubita ca gitsembe wa Mutama, maze wa Mutama acarahembuka arahaguruka, baca baramubaza ati Mutama turashaka utubwire wewe wishwe nande, wakugandaguye ninde, mutubwire. Maze wa Mutama arababwira ati uwangandaguye n'uyu mwana jewe nirereye, ni impfuvyi nari narareze nari naratunze, niyo yanyambuye ubuzima. Ubwo rero wa Mutama amaze kubabwira ivyo ngivyo yaciye asubira guhwera nkuko Mose yari yayibabwiye. Ubwo rero uyu murongo wa 67 muri kino kigabane ca kabiri, kubera yuko uvuga ku nkuru irabana n'inka, niyo mpamvu kigabane caciye citirirwa inka. Uko niko bimeze no ku bindi bigabane biri muri Qur'ani byagiye byitirirwa inyamaswa, ni kubera yuko muri ivyo bigabane haba havugwamwo inkuru zirabana n'inyamaswa. Ubwo rero bigaca bituma ivyo bigabane byitirirwa izo nyamaswa bitewe n'iyo nkuru. Niko bimeze no ku bigabane byitiriwe abantu. Nk'ubu ikigabane ca 14 bacise Aburahamu canke se Ibrahim nkuko abayisilamu bamwita. Ni ukuvuga yuko muri ico kigabane haravugwamwo inkuru zivuga kuri Aburahamu. Ikigabane ca 19 citiriwe Mariya. Mariya niwe nyina wa Yesu. Impamvu citiriwe Mariya ni kubera yuko muri ico kigabane haravugwamwo inkuru zirabana na Mariya. Ikigabane citiriwe igitangurirwa ni kubera yuko muri ico kigabane harimo inkuru zivuga ku gitangurirwa. Nguko uko Qur'ani yahawe amazina. Ivyo bimeze uko nguko no mu bindi bitabo nyobokamana. Ubwo nk'igitabo ca Bibiliya gikoreshwa n'umuryango w'Ukristo kw'isi yose, naco nyene ku bakristo ico gitabo ca Bibiliya cagiye gihabwa amazina y'ibigabane bitewe n'inkuru zivugwa muri ico kigabane. Nk'igitabo ca mbere muri Bibiliya bacita Itanguriro. Impamvu ciswe Itanguriro ni kubera yuko inkuru zivugwamwo ni inkuru zivuga ibintu byabayeho imbere mwirema, uhereye Imana ikirema ikintu ca mbere. Ubwo nk'ubu igitabo ca kabiri muri Bibiliya bacita Kuvayo. Impamvu ciswe Ukuvayo ni kubera kivuga inkuru zingene Abisirayeli bavuye mu gihugu ca Egiputa. Kubera kivuga ibintu byo kuva muri Egiputa, niyo mpamvu bacise igitabo cyo Kuvayo. Nk'ubu hari igitabo citwa Daniyeli. Impamvu ciswe Daniyeli ni kubera yuko kivuga inkuru z'uwitwa Daniyeli. Nk'igitabo c'Abarewe ni kubera ko kivuga ibintu by'umuryango w'Abarewe. Ubwo rero niko na Qur'ani amateka abigaragaza. Qur'ani ibigabane byagiye byitirirwa amazina bitewe n'inkuru zivugwa muri ivyo bigabane. Ngayo amateka y'igitabo ca Qur'ani. Mbibutse yuko Qur'ani ari igitabo gikoreshwa n'umuryango w'abayisilamu bose kw'isi yose, bakaba bakoresha igitabo citwa Qur'ani. Soba Stone murakagira amahoro n'amahonda, iteka nitekane mu mitima no mu mifuko, mugire subscribe ku batarayikora. Mukomeze mwumve amateka n'ibigezweho n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe, babinyanyagiza babinyegejwe bose. Soba Stone hasta la Victoria siempre. Mugire subscribe.